Mu minsi heze twarabayagiye ibijanye n'igisata bita kineziterapi, no kuvuga ingwara zifatira mu mitsi n'amakonyero ingene zivugwa. Yaratubwiye ico arico kineziterapi, no kuvuga kugorora imitsi iba yagize ingorane mu makonyero, haba hagize ingorane. Mwaravyumvise yatubwiye ingene babikora. Uno munsi rero tuje kubabwira ibisata bitandukanye biri muri kineziterapi. Reka duhere ku gisata bita traumatology. Traumatology ni gisata cyo muri kineziterapi bitaho abantu baba bagize ingorane, bavunitse, bagize ingorane z'amagufa, abakozwe. Abo bantu rero iyo bamaze gukorwa birakenerwa yuko mu nyuma baja ku mukineziterapete, no kuvuga baja muri kineziterapi kugira ngo babagorore bamere neza inyuma y'ugukorwa, inyuma yo kugira ingorane zijanye n'amagufa. Bigenda gute? Muganga Deo Ndayishimiye ni umufizioterapete, ni umukineziterapete akorera ku bitaro Centre Professionnel de Kinésithérapie ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Aradusigurira neza na neza ingene ico gisata ca traumatologie gikora n'ivyo bakora. Traumatologie ni mu gifaransa. Mugabo turafise abaganga banonosoye ivy'amagufa. Iyo umuntu yavunitse, iyo umuntu yahinyagaye, iyo umuntu yakozwe, iyo umuntu basavye ko bamutwara mu gisata c'ibagiro ce gukora aho bamukora igufa, bakamushiramo proteze, bakamwunga igufa ryahinyagaye, birasaba ko umutsi bawugurura. Baheza kuwugurura bakashiramwo ico kintu kiza kunganira ingingo, nimba ari icuma ikicaye kiriya kugira ngo umuntu asubirane. Rero baheza kumwunga uyo muntu vyihuta mu masaha tarenga 28 bamurunka mu gisata ca kineziterapi, ca physiotherapy. Ico bamukorera ni giki? No gufasha amaraso nimba hari mu kuguru kugira ngo bayafashe kuyasunika, kuyagira ico no kuvuga massage de drainage, aho drena kugira ngo arehe kuvyimba. Rero umukine ni waza gukinga kuvyimba ko umuntu yakozwe. Umukineziterapete ni waza gushira ko yamabarafu, amacriotherapy n'ibindi kugira ngo aho hantu hagume havyimba. Uwo mukine ni wazana ubwoko bw'amapomade aba hari yo kugira ngo bamusige agabanye ububabare bw'aho hantu haguma babara. Uwo ni waza kugira ngo akinge kudadarara kw'ingingo, kuko hari gihe ivi riguma rigororotse bikana ko rigondama kubera yatevye kugirirwa kineziterapi. Nico ituma abakineziterapete n'abashirurgien, abaganga bajejwe kubaga abantu ce gufasha gukora aho umuntu yahinyagaye, tuteze gukorana muri vyose. Kuri twebwe hariho twitura afise arthrose, ico novuga ubusaza bw'ingingo, ahubwo ati nje muri kine kugira mu mvure, mugasanga iyo ngingo yiwe ntituri buyishobore kuko yararenze urugero. Muri ico gihe duca duhamagara babaganga banonosoye gukora iyo ngingo, baca bamugira radio, iyo radio tukayiraba, hama baheza iyo radio bakamukora, bakamushiramo icuma ce bakaraba ukundi kuntu bashobora kumuvura. Bamuhejeje kumuvura baca bamusubiza muri kineziterapi. Muri ico gihe dusanga ubwo runani gukorana umugwayi ari we ahimbarwa gusumba kuko acakira kare. Hama harimwo abashirireyo bashobora gukashuka, hariho abakashutse, hariho abagize imitsi bita amadeshirire kubera bari muri sport, hariho kwaguhinyagara bisanzwe, hariho ububazo bushobora kuza kuri uyo muntu yatevye muri dushe, izi mpanuka zo mu mabarabara. Ivyo vyose rero kineziterapi ni iciza muri ico gisata twita traumatology. Gisata ca traumatology naho twakira abahinyagaye, abagize impanuka izicaye ziriye. Reka ubu naho turabe ikindi gisata kiri muri kineziterapi, ni gisata bita rheumatology. Bakira abantu bafise ingorane zo mu ngingo. Mbega izo ngorane ziba zimeze gute? Babafasha iki? Muri Faransa bavuze rheumatology ni gisata c'ingingo, c'ingwara zifatira mu ngingo, zifatira mu makonyero. Kuvyuka ubabara mu ngingo utatevye,
kuvyuka ubabara kw'izosi utatemvye, kuvyuka ubabara mu nkokora, kubabara mu gikonjo, kubabara mu mavi, kubabara mu mugongo, kubabara mu ngingo z'amaguru ataco wigeze wewe ukora uzi, kuvyukana nerve sciatique, kuvyukana ububabare buva mu mugongo bumanuka mu mitsi, kuvyukana ibinyanya bimwe mwumvise ko bivuye kuri ibi, ivyo vyitwa arthrose ziza buke buke, ubusaza bw'ingingo, ivyo vyose biri mu gisata ca hematologie. Nuvuga hematologie hari n'igihe haba ihinduka ry'ibihe umuntu akababara mu ngingo akumva ico gihe kigeze araribwa n'imitsi, imitsi iramuturira, yumva umenga ararushe, ivyo vyose biraza. Rero mu gisata ca kinesiterapi naho duheza tukakira abo bose bafite ivyo bibazo bifatira mu ngingo, mu makonyero n'ahandi, kugira ngo tumufashe kugira ngo iyo mitsi yiwe idadaraye ireke kudadarara, iyo mitsi yiwe ubwo bubabare bwizanye mu mavi no mu ngingo umuntu ashoboye kubuvura bukire mitende. Ikindi gisata kiri muri kinesiterapi atari gisata gisanzwe, ni gisata bita kine postnatal. Muri ico gisata rero bitaho abakenyezi baba bahejeje kwibaruka. Ushobora kwiyumvira uti mbega umukenyezi iyo yibarutse acavunika, aragwara, agira ingorane kubera ikaja muri kinesiterapi. Hariho rero ingorane nyinshi zishobora gushikira umukenyezi yibarutse, arashobora kugira ingorane z'igiti c'umugongo, arashobora kugira ingorane zitandukanye. Mbega aho hoho bakira abakenyezi bafise ingorane zimeze gute, babafasha iki? Gisata twita kinesiterapi postnatal, novuga ko ni gisata ciza kuvura ibibazo umukenyezi yagize ariko aribaruka, kuko muri Faransa bavuga ngo yari kuri travail ni uwo mwanya mara ariko aribaruka. Rero muri ico gihe mu kwibaruka hariho urunani rw'imitsi bita perine. Ubwo runani harimwo ico novuga nti ibihimba vyinshi. Hariho agasaho gasanganywe kabika umukoyo, hariho ibihimba umwana acamwo, nofata ko guhera ku gitereko gushika ku bihimba vy'igisata ca perine cose. Hariho n'ibihimba bicamo mu mwanda mukuru. Muri ivyo bihimba vyose vyo musi y'umukondo birafise uruhara rudasanzwe kugira ngo umwana avuke. Kine rero inyuma yo kwibaruka hari igihe bishobora gushika umukenyezi akababara umugongo cane, umukenyezi hagira nerve sciatique atahorana, umukenyezi agatangwa gutambuka nabi kubera uko umwana avutse imitsi yo mu nda yarakwegutse gose y'umugongo iritunatuna. Hari ashobora kugira amabega umukenyezi nyuma yo kwibaruka ntabimenye kubera kuguma arondeza ibera umwana. Umuvyeyi yibarutse arashobora gusanga kubera inkovu ya cesarienne wenyene bidakunda ko asubira kwisonzesha ngo yihagishe, nkuko inyuma yo kwibaruka ashobora no gufata ingingo yo kuvuga ati reka nduhuke kuko nari nababaye, hagaca rero asanga yagize ibibazo bijanye n'ibiro kandi bikavangana n'ububabare buvuye ku kuba yagumye yicaye. Rero muri ivyo kinesiterapi y'inyuma yo kwibaruka ariyo bita kine postnatal ni ntasubirizwa ku mukenyezi wese yibarutse kugira ngo bamukande bamwegeranye imitsi yapanutse cane yakwegutse gose. Rero muri kumukanda uhera ku mitsi yo kunda, hariho imitsi iyo ya perine kutifata ku mukoyo, kutifata ku mwanda mukuru, hariho kumwigisha guhumekera mu nda kugira ngo inda isubirane, hariho kumufasha kubihe igitereko camanutse kugira ngo rusubire mu kibanza, canke igihe agasaho k'umukoyo kamanutse kugira ngo asubire mu kibanza, no gukomeza rero imitsi y'imibonano mpuzabitsina kuko hari igihe ipanuka rwose ikagira amadeshirire, bigaca bigabanya ico twita sensibilité kumva. Rero ugasanga ntacumva uko yahora yumva kare. Muri ico gihe kinesiterapi hariho des appareils bita biofeedback,
hariho ubuhinga bwinshi butandukanye bw'ivyo dukoresha biheza bikamufasha kugira ngo ashobore gusubira uko yarari kare. Ndabashimire rero mwebwe mwese mwariko murakurikirana ikiganiro Mvura Muganga, nizere ko mwahamenyeye byinshi bijanye na kineziterapi na cane cane ibisata biri muri kineziterapi, kuko hari ibisata byinshi bitandukanye. Nivyo baragorora abantu bagize ingorane, mugabo bagorora abantu bagize ingorane zitandukanye. Twizere ko mwashoboye kwamenyera byinshi bijanye na traumatology, muhamenyeye byinshi bijanye na rheumatology, muhamenyeye byinshi bijanye na kine postnatale ku bakenyezi baba bibarutse n'ibibazo bashobora kubashikira bituma bakenera umukineziterapete. Ndabashimire cyane mwebwe mwese mudahengesha gukurikirana ibiganiro vyacu. Ndabifurize amagara meza no kumererwa neza aho muherereye naho ubutaha. Murakoze.